jewe kuva iyo entreprise yugaye bidagikunze ukibandanya narafashe harabaye umwaka umwe urabaho nshomere atakazi mfise ariko nari mfise iciyumviro kuko iyo myaka nari nakoze aho hantu nari nashoboye kuziganya udufaranga dukenya hama hariho n'uwashoboye kunyongereza mu mutahe muri ayo nari mfise hama ndatangura jewe nyene turi kumwe n'abandi twari kumwe abo twari kumwe babona yuko gutangura entreprise gukora ibirato byari bigoye muri ico gihe nta ma entreprise yari bwabe akora ibirato ariko hari hasanzwe ari abakora amasandara wo twari kumwe arambaza ati none wewe ufise abantu bangana gute hanze abavyeyi bakora iki hanze ibikoresho ko bigurirwa hanze uzobironka gute ati nta numwe mfise ariko cyumvira ko cyamaze kuza reka nzoraba basanzwe bajayo ndabatuma ibikoresho ariko sinagiriwe amahirwe muri ico gihe umuntu wa mbere nahaye amafaranga yari n'ibikoresho birabura gize nk'amahirwe ugahura na mutamu ndavuga mujene umujama w'abajene ndavuga son excellence niki kintu musaba kubije na production no musugwego igeze ko kintu ca mbere no musaba nuko tworonka ama machine agezweho ikindi ca kabiri nukongera ubwenge bwo guhingura kandi ibirato vyinshi vyinjira ngaha mu Burundi bitwara amadovize menshi cyane hamwe botera ugwaruka bakabaha ubushobozi bwo guhingura byinshi bishoboka ibirato byova hanze byoba bikenya amadovize yahora agenda agiye kurunda ibirato akaja gukora ibindi twebwe mu Burundi turacari inyuma cyane ku kintu cerekeye ugukora bivanye n'abatwigishije turacashira umutima gukora amasaha 8 ariko ibindi bihugu bimaze gutera imbere bikorera 24 ibirato vyacu icambere nuko tubikorera ngaha iwacu mu Burundi hama inshato ntizikura hanze y'igihugu si inshato ziva ngaha iwacu mu Burundi dufise urushato rukomeye rw'inka zafashwe neza kandi ruba rwaciye mu mashine bagasuzuma katakanengeye gafise si cakira tuzogura ngo ugendagende ngo usange itaro yatakaye mu nzu utazi yo yatakariye Already know me beautiful people on the mic against me one and only Janice for sure aka Boy aka Mr Dream so wakunze uri complex ndongeye kubaha ikaze nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza muhere yagiye atandukanye si c'est la première fois uravye ikiganiro kuri televiziyo yacu dejo yamaze kuba televiziyo yawe kubera ko warinze ukora subscribe ugasharinga ku nshuti n'abagenzi uba waye umwe mu banyamuryango muri rusanga kubera ko iyi ni televiziyo ihari igira ishigikire abarundi n'abarundi kazi bariko baragerageza gukora cyane nanarejya ko mu mbona kazuza y'igihugu cyangwa se mu mbona kazuza nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atakota ikaragira kugira ngo twebwe ugaruka dushigikire abe mu ma projet cyangwa se mu bikorwa vabwege dufise tukabura uko dushobora kuko turaza ubwa mbere twenda gufashwa n'abanyamahanga kugira ngo dushobore gutanguza imigambi yacu ariko ubu birakunda kandi biroroshe ufise umugambi witura page cyangwa se ayandi mashamage yatandukanye ariko ndakwibutsa neza yuko twe nk'ukuri complex duhari kugira ngo twerekane ivyo rero abarundi babashoye gukora kugira bibandanye bigira inde influence abandanye babona yuko igihugu turi ku kivi ugwaruka turi ku kivi hano re mubona turi neza mu gisagara ca Bujumbura ni hepfo y'isoko ya Kotebu impande ya siège BCB aho twagendeye company yitwa Tambuka Shoes company ni company ubona yuko ikora ibirato ndavuga amabukare cyane cyane hano mukunda kuja mu manza na cyane cyane hano mukunda kwambara ayo bitwa nk'inyambaro z'abantu bisoneye hano rero twagendeye umwe mu gwaruka akorana ntaryo kugira ngo tubandanye tubona abarundi n'abarundi kazi bambara ibintu bitazimvye kandi ibintu bikomeye cyane gose reka rero dushika indana ko twamaze gushika muri atelier nyezina reka tushobore kuganira na CEO wa hano canke se nyene n'umugamye n'icuma nyini icyumviro kugira ngo dushobore kumenya byinshi bitandukanye kumane natwe behind camera ntarahinduka ni Jede Niantare omiko je murabizi sindahindura ni Janice for sure
Ego, hano murabona rero ko twamaze kushobora kuba twicaranye na nyene iciyumviro nkuko natangwe ndabibabwira muri introduction. Mbe na mbere turaguha ikaze ucongera unaduha ikaze muri atelier yawe. Amahoro. Mumeze neza. Ego turashima. Karibu hano muri Tambuka Shoes Company. Ego. Mbega turabona ugwaruka muri rusange ko natangwe ndabivuga tuko turakora cyane kugira ibintu bibandanye bitera bije imbere yabara bakora ibikorwa mvabwenge bahora babura abantu babashigikira kugira ngo bashobore gutanguza imigambi yanyu, ariko tukaba tubona no musi ugwaruka ruri mu bantu bashigikiwe cyane kurusha abandi kubera ko kuronka ingurane kugira ushobore gutangura umugambi birakunda. Tuzi ko mu myaka iheze vyari ibintu biba bigoye cyane gose. Mbega nkawe nka waserukiye cyangwa se nyene iciyumviro cyangwa se nyene atelier hano, nikihe kintu mbere na mbere kwanza bifuye ko twinjira mu kiganiro ushimira leta muri kano kanya kuba iri kirafasha ugwaruka kuri runo rugezo gose tubona no muzi? Ndashimira leta cyane kubwo iciyumviro ciza c'ibihugu vyagiye hamwe mu bihugu by'ubuseruko, kubona baragize iciyumviro bikaja hamwe bigakorera hamwe, kuko naje ubumenyi ndiko ndakoresha mu guhingura ibi birato vyaciye mu nyigisho z'igihugu, mu kutwigisha ibirato kugira abajene nabo bashoboye kuronka ivyo bashobora gukora, baronka akazi hama bashoboye no kukaronsa abandi. Ego, ni ikintu gikomeye cyane gose. Mbega ino atelier yawe imaze igihe kingana gute iriko irakora, kubera ko turabona ibintu mukora tukarana ko harimo experience, urabona ko ari ibintu mwaherewe ubumenyi kandi mukamwe ko murabikora neza. Mumaze igihe kingana gute mutanguye no mugambi? Icyumviro caje gute? Uwo mugambi kubatwigishije niho umugambi wavuye. Ubona yuko ugwaruka keshi rwariga hama rukaba ruzi yuko ruzoronka akazi mu biro vya leta canke mu ma industrie atandukanye, ariko ibihugu aho bitanguye kuja hamwe barabonye yuko ugwaruka nyene go kwihimbira akazi, rukiha akazi rukagaha n'abandi. Mu nyigisho twagize hari mu 2014 muri industrie de traitement depot, ni ihinguriro rikora inshato ngaho iwacu mu Burundi ryitwa Afritan, niho twaronse izo nyigisho zo gukora ibirato. Hama aho turahakorera ikiringo c'amezi 6, hama mu nyuma turaronka n'izindi nyigisho biciye mu ihinguriro ryitwa Leyaris, aho nkaba narashoboye kuhakora imyaka 3. Ariko nahone harageze igihe ibikorwa birahagarara, niho twaciye tugira iciyumviro cyo gukora ivy'iwacu, kuko twari tumaze kuronka ubumenyi twari dufise n'inyigisho bari baduhaye, batubwira ati mwebwe turiko tubaforoma kugira namwe mugende kugira ama entreprise y'iwanyu. Aho iciyumviro niho cavuye cyo kugira dushinge atelier y'iwanje yo gukora ibirato canke company. Ego, utubwiye kudusangiza ukuntu ibintu vyaje, ubumenyi ko wabuhawe na experience muri make wagiye uragira before yuko utanguza ibintu vyiwawe. Bega no musi turi mu mwaka wa 2026, bega watanguye nawe atelier yawe ryari, kubera ko ubumenyi warabuhawe icyumviro urakigira, waciye utangura ryari gushika no musi? Jewe kuva iyo entreprise yugaye bidagikunze ukibandanya, narafashe harabaye umwaka umwe urabaho nshomere atakazi mfise, ariko nari mfise iciyumviro, kuko iyo myaka nari nakoze aho hantu nari nashoboye kuziganya udufaranga dukenya. Hama hariho n'uwashoboye kunyongereza mu mutahe muri ayo nari mfise, hama ndatangura jewe nyene turi kumwe n'abandi twari kumwe. Abo twari kumwe babona yuko gutangura entreprise gukora ibirato vyari bigoye muri ico gihe, nta ma entreprise yari bwabe akora ibirato, ariko hari hasanzwe ari abakora amasandara. Uwo twari kumwe arambaza ati none wewe ufise abantu bangana gute hanze, abavyeyi bakora iki hanze, ibikoresho ko bigurirwa hanze uzobironka gute? Ati nta numwe mfise, ariko iciyumviro ko camaze kuza
reka nzoraba abasanzwe bajayo ndabatuma ibikoresho yego ariko sinagiriwe amahirwe muri ico gihe umuntu wa mbere nahaye amafaranga yari n'ibikoresho birabura ariko kwizera nihangiro nari mfise navuga ati reka nongere ndondere uyundi ndaronka uyundi w'umwizigigwa arambarira yuko numuha igice cy'ayo mafaranga y'ibintu nari nkeneye araheza arabinzanira ndaheza ndamuha amafaranga yabinshikaniye aho rero none naciye ntangura gukora ibirato vy'iwanje ntangura gukora nkorera muhira haragira igihe ndabona yuko biriko biratera imbere nkashimira n'iyimiye aya maproje ariko arafasha abajene cyane cyane mpereye kuri adisco yahindutse ikaba MD ni maison d'entrepreneur iyo maison yaramfashije mu kumpa ubumenyi bijanye na entrepreneuria mu kunyereka ahantu ushobora gusaba amafinansema biciye muri payeje biciye muri orange corners n'ayandi ma entreprise ariko aravuka n'ayandi amaorganisation ariko aravuka ubu ni menshi ubu hariho ico bita Copa hariho orange corner n'ayandi menshi nzakere bivanye n'ihangiro n'icumviro muje nafise ubu uyugwaruka nkuko umukuru w'igihugu yavuze ati umunwa wose uronke icugi umufuko uronka amafaranga umukuru w'igihugu cacu turamushimira cyane kuri iyo nteguro nziza yazanye kugira afashe ugwaruka gwiteza imbere yego uko tubwira ko ushimira umukuru w'igihugu cyiza cacu Burundi muri magi nako atari karagira nkuko natangwe ndabivuga kuko natwe televiziyo yacu tuhari kugira ngo tubandanye natwe dushira mu ngiro mu kwerekana ibikorwa by'abana n'abarundi bakora kugira ngo babone ko igihugu cy'u Burundi production canke se ibikorwa vabwenge biri kubirahabwa agaciro kuratubwira nyine icubahiro nk'ubu ugize nk'amahirwe reka ndaguhe kano ga challenge ugize nk'amahirwe ugahura na mutama ndavuga mujene umujama w'abajene ndavuga son excellence nike kintu musaba kubije na production no musu gwego igezeko nike kintu naho umukuru w'igo musaba ati turakene utwongereze kino kintu kugira production canke se ivyo dukora ngaha mu Burundi bigire zindi nguvu canke se bisoke ku rugezo rushimishije ikintu ca mbere no musaba nuko tworonka amamashine agezweho ikindi ca kabiri nukongera ubwenge bwo guhingura kuko ngaha mu Burundi dufise amahirwe cyane igihugu cyacu cy'u Burundi ama industry aracari make kandi inshato zigenda hanze y'igihugu zidahinguwe ni nyinshi hari hakenewe iyindi hinguriro ikora ihingura inshato donc ngaha muri nta hari ihinguriro rimwe ryonyene ikindi naco twosaba ku mataro twifuza gukoresha ntiturayaronka hari hakwiye n'indi rihinguriro ryokora amataro y'ibirato rigakora n'amaforoma ikindi naco ku ibindi bihugu bimaze gutera imbere hariho n'ayandi maproduit tuja kurondera hanze ivyo bitwara amafaranga y'amadovize menshi cyane ariko mu gihe vyoba bikorerwa ngaho iwacu mu Burundi ni inyungu ku gihugu kandi ibirato vyinshi vyinjira ngaha mu Burundi bitwara amadovize menshi cyane hamwe botera ugwaruka bakabaha ubushobozi bwo guhingura vyinshi bishoboka ibirato vyova hanze vyoba bikenya amadovize yahora agenda agiye kurondera ibirato akaja gukora ibindi hama natwe tukaba dufise produit ikwiriye dushobora guha abene gihugu yego naburya igihugu turiko turayabuye turi mu miliyoni ashika 13 canke yoba yaba 18 abantu bakeneye kwambara ibirato ni beshi cyane ikindi naco ibi birato biva hanze byarambawe bishobora no guteza ingwara abantu canke ugasanga abari bavyambaye bari bafise ingwara zikandura abandi kandi ivyo birato navyo bica biza ku giciro gitonya bigaca bituma twebwe uburyo tuba twahinguye ugasanga turiko tugurisha amahera
tutaronka inyungu nkuko twari twitegetse. Yego. Muri make nico usaba nyene icubahiro. Yego. Uno butumwa umushikire mutama turazi ko ari umuntu yumviriza ugaruka cyane kumbure kino kiganiro gishobora kumushikira bikagira ico bimariye wewe n'abandi muri rusange muri ko murakora cyane kugira muteze imbere igihugu. Mbega tugarutse kuri atelier yawe watubwiye watanguye gukorera muhira mu nyuma ubona ibintu ko biragenda vyavansa bije imbere gushikaho utanguza atelier yawe no munsi. Mbega ino atelier imaze igihe kingana gute uri kurayikoreramo ko turabona ko wanatanze n'ubuzi hari n'abandi bariko barakora n'ikintu wakira gute kuri wewe muri rusange? Kuri jewe ni ikintu nshimira Imana cyane ubwa mbere, kuko ubwa mbere narakora nkorera abandi sinari nshoboye kumenya ukungene noshobora kujera umwanya w'iwanje n'ivyo nkeneye gukora. Kandi ikindi naco harya ugikorera uyundi muntu biragoye gutahura ubushobozi bwo gukora. Muri iyi minsi ndiko ndingishwa n'umukenya. Twebwe mu Burundi turacari inyuma cyane ku kintu cerekeye ugukora bivanye n'abatwigishije. Turacashira umutima gukora amasaha 8, ariko ibindi bihugu bimaze gutera imbere bikorera 24 maze kuganira na benshi ugwaruka rumaze kuja hanze baratubaye yuko umuntu umwe usanga afise nk'ubuzi nka 3. Rumva nkamwe mu Burundi natwe tushaka gukamisha uwo mwanya n'inguvu dufise naho dushaka gushora ivyo twahinguye ivyo navyo vyoha akazi urundi gwaruka gwishi. Kandi abajene baje mu bibasamaza bitagira ikimazi mu gihe abantu bafise ico bariko barakora ntibaheza ngo baje gusamara. Hariho umuhisi agiye muri Tanzania avuze abantu baravuze ati abantu benshi ni ingorane, ariko abantu benshi si ingorane, baba ingorane mu gihe batafise ico bariko barakora. Muga mu gihe bafise ivyo bariko barakora abantu benshi nitunga. Cha turaba nk'Ubushinwa bavuga yuko ari bo bantu ari benshi. Ngo barakora nabo barakora. Natwe twari dukwiye gufata nk'iryo hangiro kugira dukore nkabo ya vision 2040 2050 2060 tuyishikeko. Muga mu gihe hazo hari igihe kuja kuryama hazo hari kuba kuyerera mu bindi aho bica bigora. Twoha ingufu gwaruka kugira ruje kukivira ukore. Yego ni ibintu bikomeye gose. Mbega uba wiyumva gute kuba waratanguye rimwe na rimwe ugatanga amahera ugira utumye kwa amaproduit bakayakwiba ugatangura umugambo wawe ugakora ukabona ko kurisayiriza abe wewe n'umuryango uno musi nawo ukaba ari indi miryango ibayo kubera ino atelier yiwawe uba wiyumva gute? Jewe ico niyumvamwo ico nari yindi sico ndi kandi naho nipfuza gushika ntaho ndashika. Ariko urafise icizere kuzohashika? Ndafise icizere. Ihangiro mfise nuko ama entreprise keshe y'abajene usanga ara départ de lui mu gihe batakihari entreprise itabandanya, ariko mfise vision yuko naho noba ntakihari yuko entreprise yobandanya kuko tugiye turaraba ivyagiye biraba nk'ubu uye nkwashizeho brasserie ntakiriho mugabo nayo yuko kibandanya washizaha izo hingiriro zindi ntabiyakiriho ariko zirabandanya. Ico kintu twari dukwiye kuronkamwo inyigisho mu buryo bwimbise cyane. Kandi kugira igikorwa yo catanguwe kibandanye. Icoye nico kintu nk'ukungene turashimira cyane president yashizeho urya mugambi wa payeje akaba yaduhaye naho dushobora kudandariza muri ville muri paredeza hoje haraboneka n'ibindi bibanza dushobora kudandarizamwo no mu ntara ku ntara akaba hari ikindi kidandarizwamo kimeze nk'icya payeje cyangwa buri ntara hamwe mwene igihugu yifuza ikintu akironka aho ahari hagufi. Abijya bigega paredeza vyugwira bikaba byinshi mu gihugu vyodufasha cyane. Kandi hari na vision numvise batubare yuko bafise umugambi yuko ama produit yacu azora ashorerwa hanze y'igihugu natwe tukaronka amadovize. Umva ko ari ikintu ciza cyane gose leta bumva ko bafise umugambi mwiza. Mbega uno munsi
turabona ugwaruka bayikora kivuga ngo kubwishi bw'abantu n'ikibazo ariko cutanga karorero ku Bushinwa abona abantu benshi ariko n'abantu bakora cyane abashinwa ibijyanye na production technology n'abantu bamaze gushika ku rwego ruteye urwego rushimishije mbega uno musinga ha mu Burundi ugerageje kuraba niveau production industrielle igezeko birashimishije canke ugiranyije nava ubwa mbere gushika no munsi urabona ko hariho impinduka nyembe impinduka ihari urabona ko icizere gihari ko natwe tuzogera ku rwego rushimishije impinduka irahari cyane kuko je ndavye naho ikintu kizana evaluation n'ingoga naho wogenda muri ADB uravye nka 2005 nk'ama entreprise yarahari ubu karaba uyu munsi wosanga hariho itandukaniro cyane hama ikindi naco ntashima cyane ni kwera igihe usanga abantu batanguje ikintu bakagita hama kajatora ikindi byo bavyiza yuko umuntu amaze gutanguza ikintu yo ko yobanza gakomeza ico oye hama amaze kubona kimaze gufonctionner kubandanya gikora hama kore ikindi kintu naco ni ikintu ciza cyane gose uriko uratubwira ibintu bikomeye gose abe ku mpanuro canke se kuri experience ufise muri kano kazi mbega tugarutse kuri experience nyene umaze igihe kingana gute uri kurakora kugira ngo nk'umuntu adukurikiranye yamaze kubona ama produit mukora avuga ati nanje no muntu no mwizera agashobora kunkorera ikintu canke se nkamuha commande y'ibintu runaka bivuye na experience ufise experience mfise nuko niri no ivuga mu bice bitatu igice ca mbere nico kwiga igice ca kabiri ni stage nagize aho twigiye igice ca kabiri ni kubikora nkorera mu yindi entreprise igice ca gatatu naho jewe nanje maze gutangura ikindi naco ntukwibagira no kuja hamwe n'abandi ico naco kirafasha cyane kuko turafise ihuriro ry'abakora ibirato ibyo naryo turaronkamwe inyigisho umuntu akaramenya ati harakenewe ibi harakenewe imashini izi umutwe umwe ntiwigira inama na cyane cyane ko umuntu yokora akoranye n'abandi yashobora kubona icabuze canke ica abandi abarushije yego tumaze kuja hamwe byose birashoboka cyane gose mbega ukivuga ku kintu kijanye n'ubumwe no gushira hamwe mbega ngaha muri turamaze kubona ko amateriye ahingura bino birato ubu ntibikira akagaseseshwa rumuri hari amateriye menshi kuko deja kwaravye ikiganiro twakoranye n'umuje nakorera muri ville naho nyina akora ibirato mugabo ndibaza hagenda hari hakarusha nke se hari itandukaniro mbega ama produit yanyu canke se ibikoreho hano muri Tambuka Shoes Company ni akaye kabirya biba bifise ibirato vyanyu ibirato vyacu icambere nuko tubikorera ngaha iwacu mu Burundi hama inshato ntizikura hanze y'igihugu si inshato ziva ngaha iwacu mu Burundi turafise nkuko nari nabitangwe ndabivuga abantu nigiye bita muri aha kuri hepfo ya brasserie hepfo ya metaruso uraba na kuri sindiko ndahabona neza ariko ni afasi yaho nyene aha ku gipolisi irarabana naha ku gipolisi ni industry izwi mbere ari international iyo industry yatanguye mu za 86 na hamwe no bantihenze iramaze igihe kandi inshato zirashurirwa hanze y'igihugu rero ubu izo nshato zarashorirwa hanze y'igihugu hama zikagenda ari inshato hama zikagaruka ari birato urumva haza byiyongereye ibeyi ariko ubu zirakorerwa ngaho iwacu mu Burundi tukazikoramo ibirato natwe zitiriwe ziraja hanze igiciro urumva yuko kica kigabanuka yego kandi ni inshato zikomeye nabijya birato byo muri Italy bijya navyone hari inshato ziba zavuye ngaho iwacu mu Burundi wow ni ibintu vyiza gose dufise urushato rukomeye rw'inka zafashwe neza kandi ruba rwaciye
mu mashini bagasuzuma katakanengeye gafise. Ego. Hari abantu bavuga ati ibintu bikoreye ngaha mu Burundi kuko iyo mentalite iri mu bintu bitwo turagerageza gukura mu Barundi nkatwe nko kuri complex cyangwa se nande ma televiziyo karakora cyane kugira berekana ivyiza biko cyangwa se ibikorwa mvabwenge ko birahingurwa n'abarundi. Hari mentalite abarundi benshi bafise yo kumva ko ikintu gihinguriwe ngaha mu Burundi ningo ni ikintu kitaba gikomeye, ni ikintu takarite, ni ikintu kigura ukacambara rimwe kabiri cyangwa se ukagikoresha rimwe kabiri kikaba tangwe kubona yuko nyene waribwe warukwiye kuja kugura ama produits importés comme so gasanga hari imyidogo mwabo bantu cyangwa se yo mentalite iracari mu bantu. Mbega namwe nka Tambuka Shoes Company namwe ibintu mukora nuko bimeze canke mwebwe hari akarusho hari mw'ubukomezi bivanye nuko mutubwinshato mukoresha ziba zizewe munakoresha n'abantu baba expert muri kano kazi kanyu? Twebwe ibirato bikorewe ngaho iwacu mu Burundi, mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza, birafise akabirya. Ako kabirya akambere si cya kirato uzogura ngo ugendagende ngo usange itaro yatakaye mu nzu utazi iyo yatakariye. Ni itaro twizeye ikomeye tumaze gushira ku isoko. Ikindi cya kabiri cy'ukuri cyo kwizegwa, abakiriya tumaze kuronka avuga yuko atahandi hantu hazosa kugurira ikirato. Aho rero benshi hari n'ababigura kuba babiranguye, kuba ugahana n'umuntu acambaye akavuga yuko yagikuye hanze. Ikintu twosaba ndiko ndagerageza ariko sindashobora kukironka, ariko umunsi uri zina nzogishikako. Aho nzovuga ati iki kirato cakorewe muri Tambuka Shoes kikaba kiriko marke ya hamwe atavyo gutandukanya ngo ni caheye. Iyo ni ikintu cyagisabana ariko ndavuga mu rugero tuzoba tugeze yaho twikorera ntuzenya amasomeno. Bona nk'iki kiratiki cyanditse ko vero. Iyi vero si jewe ntaco kwemeza neza yuko cyakoreye ngaho iwacu. Mugabo umunsi ngaha handitse vero hazoba handitse ko Tasco, no harira n'umubaza ati iki kintu ni wacanditse. Aho we nta nsiguro nimwe. Ego. Kuko ayo ababagira ingendo hariho abazi no mu Burundi bakagenda baguze ibata bakabijana hanze, bashize hanze ntibabemera yuko ico kirato cakorewe mu Burundi. Kandi ikindi naco bamaze kubona hariho n'abakiriya baza ngaha baravuga yuko ibirato batari bazi yuko bikoregwa ngaha. Urumva iki gikorwa ntikiramenywa n'abantu benshi. Ego. Hamwe cyo mara kumeranya abantu benshi ntibosubira kuja gushorera ahandi ibirato. Ego. Ego. Ibintu bikomeye cyane gose. Mbega uno musi turabona ko nkuko natangwe ndabivuga ko gora twatwo turakora cyane. Mbega uno musi abantu bakorera ngaha muri atelier yawe ko warinze ubazana mwo ngaha no kubona ko ukeneye abagufasha kugira mu bandaye mushobora gukora amakomanda agiye atandukanye, kuko uri wenyine sinibaza kushobora kuvyishoboza ari kuri kumwe ko wavuze ubumwe niyo fera force ubumwe bukora ikindi kintu gihambaye. Mbega abantu bakorera ngaha nta myidogo ihari canke se abo mwatanguranye no muri kumwe, kubera ko hari ikintu ca satisfaction usanga umuntu ari ngaho ubwo ugasanga ubujye hakura kumbure ntibuheza bu satisfaiza amabezo yiwe yose yo mu buzima bwa buri munsi. Mbega abantu bakora ngaha nta myidogo ihari, ibintu byose biri ku murongo ni sawa? Je sinja kwitera amashugwe. Umuntu yama ari akeneye, kandi naho uburi mu vyawa umuntu yama akeneye. Ikinezereza ni kimwe, nuko umuntu aje ngaha tugakorana. Shimira umuntu wa mbere twatanguranye akorera muri virugu, ariko nawe yari mu banci intege. Yarambarira yuko gutangura gukora ibirato yuko bidashoboka, ambarira yuko amashine amaforoma abo mfise bomfasha kugira nteri intambwe. Yabona yuko bidashoboka, ariko maze gutangura nkamwikorako ngo dukorane, yaraje ati turakorana. Twarakoranye ikintu cy'imyaka 3. Harabogera igihe nawe arabona ati naje vyushoboka, nawe aratangura ivyiwe. Hariho n'abandi bamaze gusohoka uko nyene babiri
nabone barakora atari uko muvanye nabo ahubwo ari ukubera nabo bashatse bagura akarere muri umwe niwe twavanye nabi ariko abandi babiri twavanye neza ariko nahone hari naho umuntu asubiye inyuma hari igihe wosanga zaravuye mu ishari ry'abandi kuko iyo muri ko murakora akazi abandi biga hari igihe yibaza ati umuntu azava ntwara akazi ariko muri byose umuntu ashimira Imana nimba umuntu aje ngo mukorane byoba byiza mutandukanye neza kuko nk'ubu we naho nka commande nkamwe ati commande irahari nkamubarira araza ndamubarira no mubarira ati ingo dukore nico ciza cy'abantu uko kuba beshi kuko uri umwe ukaronka akazi keshi n'ubushoboye gukora ariko kugira urwo runani rwo guhurira ahantu hamwe nico kintu ca mbere cyo gushima ikindi naco amafaranga amafaranga twebwe turacari ku mushahara muto umushahara muto kubera tuba dusohora ibintu bike koko urabona yuko inzu buye zisigaye zizimvye abi bikoresho birazimvye kwideplasa birazimvye kubura amadovize ahubwo ikintu mbona nosaba umukuru w'igihugu yofasha twebwe ugwaruka turiko turahingura yodufasha cyane ubwa mbere mu kuronka amadovize mu yihenzira usigura kugira nyine kimushikire uburyo wona kiganira abaye wa mbere akiravye ugasanga hari ikintu bifashije muri nshaka kuvuga gutya abantu benshi baravuga yuko bagiye kugura ibintu hanze ugasanga hariho bishitse bya bintu yaragiye kugura ntabizanye ariko hariho n'abandi benshi babizi ivyo bavuze akaba ari byo bazana nka twebwe yo amanebwa ayo madevize batoyaduha niba yaduha mu minwe ariko tukayaveresa ku yandi ma entreprise banki na banki twebwe bakaduha produit kuko iyo tugiye kubigura ku mamarshe bazatoya yuko amadolari ngo arazimvye ariko mu gihe tuyaronse ku giciro ca leta n'ibintu ca bizimbuka wow ni ibintu bikomeye gose mbega ku rwego mugeze ko uno munsi nubwo watanguriyeko hari itandukaniro itandukaniro rihari cyane kuko natanguye ndumwe nkora ikirato kimwe hama nkora bitatu hama ivyo bitatu ndabijana ku isoko sinashobora kubandanya gukora mu gihe ntagurishije hama rone twaravuye muri kimwe muri bitatu mundi turaduga turashika no kuri bitanu urumva uko umuntu agenda akura buhoro buhoro aho twifuza gushikanizera yuko tuzohashika wow ni ibintu vyiza cyane gose mbega ibiciro twagiye turavuga ubukomezi tubwira inshato zikoreshwa bino bihingurwa tubona no imbere zacu benshi bagiye barabibona igiciro cyo kimeze gute ko tuzi ama import abazimvye mbega ntamwe biraheze bikazimba ko biba byakorenga iwacu ku giciro ugereranije n'ivy'ahandi ntibizimvye birazimbutse kandi ubuguzi kirato cizewe si ca kirato uzogura ngo usange hejuru cyamaze gushishuka canke ngo gitandukane n'itara mugabo ico bivana na produit umuntu aba yakoresheje mu gihe umuntu yakoresheje produit nziza hama kiba n'ikirato ciza ikindi naco ku biciro ugereranije n'ivy'ahandi twebwe ibiciro ni bigufinya abantu baca bagira ikibazo ati none ko ibintu bizimbutse kandi tuzi ko ibintu ngo biba bikomeye ngo bitegerezwa kuba bizimvye abo nabo babwira iki ico nababwira keshi abantu bagura izina bataravye karite y'ikintu bakavuga ati Adidas ikintu ca Adidas baca bibaze ko gikomeye ngaho Adidas usanga ari simili kwiye ntigikomeye mugaho na Adidas original nibi birato vyacu akabirya kavyo nuko ari inshato y'ukuri inshato zikuri sisimiri kwiye kandi uravye ibiciro navyo bivana n'ikirato umuntu aje yifuza kugura kandi bikavana n'ivya agura ukungene bingana
wow ni ibintu bikomeye gose mbega tambuka shoes company mufise vision igarukiriza he ko tubona imbona kazuzanye n'icubahiro ya 2040 2060 twifuza kubona igihugu giteye imbere kandi igihugu no muri production muri rusange industrielle tubona ibintu biri ku rwego rushimishije watubwiye ko mufise intambamye z'amamashini akomeye cyangwa se ashobora gutuma mukora ivyo mwifuza mbega mu gihe amamashini bayabonetse namwe muri ku kivi twizere neza yuko ibikorwa bizohavura bibi ikindi kintu nihe vision mufise muri make je vision mfise nuko abarundi bene wacu boronka ibirato vyiza bikome ku giciro ciza yego ikindi ca kabiri nuko mfise vision yuko nifuza kubishorera hanze kugira nanje ndonka amadovize twamaturira ngo ntituronka mu gihe nzoba nashoreye hanze amadovize azoba yinjiye kandi sinzi ayo nzoba narose sije nzoyakoresha jenyine n'abandi bazoyakoresha ko ico naco mu gushorera hanze y'igihugu cacu c'u Burundi harimo akarusho kuri jewe no ku gihugu aho wowe tuzoba tumaze gushika ku rundi rwego aho natwe dushaka guproduce ibirata 1000 canke binarenga bivanye no kungene tuzoba dufise marché yego bega intambamyi mwatanguranye aho gitangura kugura atelier iyo ntambamyi nuno musi kaba ikiri intambamyi kandi mu buryo bujanye no kuyikenyo no kuyitorera umuti bigasaba ko hava nk'ayandi maboko yo hirya no hino canke se nk'abashobora kuba sponsorize bakiri intambamyi gushika no musi hajya umuntu yamanye intambamyi n'uwo baza abatunzi ba mbere batunze niyo buri intambamyi afise ariko kimwe gusa ikintu nshima ubuye icambere no gutsinda ubwoba iyo niyo ntambamyi ya mbere tuje kurondera intambamyi ku bandi intambamyi ya mbere y'umuntu ni wenyene umuntu amaze gushira ubwoba hama akaja ku kivi agakora ibindi vyose bigenda bishoboka ikindi naco ikintu ca mbere ari intambamyi ni uburyo bw'amafaranga ariko ubu uye umukuru w'igihugu hariho amandi n'ayandi mamezo bariko baratanga uburyo bw'amafaranga ico woye umujene entrepreneur wese nagira intumbero yuko amafaranga ico yayasabiye aba arico akoresha kuko deja bamuhaye amahera ntayakoresha bariko yicira abandi ikindi naco nibaza yuko co na leta nabo bariko baratanga amafaranga boshiramwo umukazo nibarabe yuko uwo muntu bahaye amafaranga ivyo yavuze yuko ari vyakora yuko ari vyo ariko arakora kandi aho simpera kure nihereko yego nihereko uburyo ndiko ndaronka je vision yiwanje nuko bukoreshwa ico nabusabiye hama umuntu agakoresha mu mafaranga yungutse kuko uguze imashine ukacuyigurisha cyangwa bati niguze imashine ntibiri kirakora ico kica kibagahomba umuntu narabe urugerageze ko bavuga ngo uja kubumba ngo ntahera ku ntanga hera kuri ntonya umuntu ari wese nka jempere kuvyo tungana ngende ndaduga bukebuke yego wow ni ikintu gikomeye gose mbega gushika no munsi dusanga bariko barasozera ikiganiro niye ntaye ushingira tambuka shoes company yego niwe washoye kuyikre ariko nawe urafise nawe ushobora kwishingira mu buzima bwa misi yose icigusahiriza abe ku muryango cyangwa se muri societe muri rusange ubona nakaye gaciro abantu baguha bivanye na tambuka shoes company ikintu nshimira cyane tambuka shoes company nuko ubwa mbere byari bigoye kubene igihugu kuronka ibirato bikorewe ngahi wacu mu Burundi abarundi turacari beshi batarashobora kuronka ibirato bihingurirwa mu Burundi arico vision yiwanje vision yuko umurundi wese yifuza kuronka ikirato ciza cyakorewe ngahi wacu mu Burundi yuko yo kironka hama tukaronka n'uburyo
baho dushobora kubishorera hanze. Yego. Ikindi nacyo nifuza nuko horonka akazi abantu benshi. Nawe ukabona nka Tambuka Shoes Company ufise nk'abantu nka 15 cyangwa 20 ukoresha kubera ko ibintu vyateye imbere. Ego. Ivyiza biri imbere kandi noneho turabona ko muri ku kivi wandaye muroranirwa muri vyose. Dusere nk'abasozera ikiganiro ntihogira utavuze kino kintu. Mbega kukije na commande ni mugarukiriza he kwakira commande kubera ko burya umuntu wese afise ahagarukiriza mu vyo akora. Mbega hari ibintu mushobora gukora mugarukiriza he muri make ku kijanye na nk'umuntu aja batura commande ati nyene commande nk'ibirato nk'amajana 5 canke se commande y'ibirato runaka mugarukiriza he muri make? Muri make nta bantu turaronka batugurira ibirato amajana 5. Ariko uno munsi barashobora kuboneka kwa kino kiganiro byose birakunda. Ego bise biva mu kwizera kanwa kararema. Ubwa mbere ndaba inguvu mfise. Ndaba inguvu mfise nabo turiko turakorana. Yego. Hama tukaraba n'igiciro turiko turagurishako. Kuko bavuga bati mu nda harara inzara akazinduka inzigo. Mu gihe tumaze kuronka isoko nziza itugurira ibirato vyinshi umuntu akaba yashoboye kwitunganya neza mu vyo akeneye acakorana n'umwete oye nibaza yuko twoshobora guhingura ibirato swiva ya demande. Ego. Ni ibintu vyiza cyane gose. Twoshobora ngo guhingura nk'ibirato ubuye dufise commande. Hari abaduha commande y'ibirato baza umwe par individu. Turashobora gukora ubushobozi dufise ubu. Turashobora guhingura ibirato 4 ku munsi. Ubwo nibwo bushobozi tubona dufise ubu. Ariko amafaranga hari twoshobora no guhingura ibishika 10 ku munsi. Kuko tuca turondera abandi bakozi baza guhingura. Urumva ico dusaba nuko isoko yo kwaguka ivyo guhingura icoye sindabona yuko ari intambanye. Donc habuze uburyo ngira bwo buryo nibwo buca buza bugatuma muronka ama produit mushobora gukoresha peut-être. Ego. Rero abashoramari canke se abagwiza tungani mushobore muzana imitaye mushire mu kwaruka kuko hari ugwaruka c'est vrai banebwa tuzibirirwa ku marigara batafise ico bakora kandi bo gishoboye ariko ubwo kumva ko bakwiye kujya batarusha. Hari nabandi tubona nk'akarorero nk'umusi umubona hano wa Tambuka Shoes Company murabona ko bari ku kivi barakeneye gushigikirwa kugira ngo bagure ibikorwa. Mon frère reka fati no mwenda gushimire. Sinzi ko hari nk'ico ufise wobwira nk'abamaze kukwizera bakakwitura ukabakorera ibirato ntaye bagushingira canke se nk'aka message ubaha muri rusange kugira ngo dushobore gukrotira ikiganiro. Ego je kumana izina banyita Havyarimana Emile nkaba nkorera ngaha kuri Kotebu ushitse neza na neza kuri agence ya BCB ucura nkura kwa Sion. Chona breeding igeretse kabiri ya Orange iriko antenne radio iteka FM Maison Saint-Pierre. Telefone yiwanje ni 79 150 873. Canke ya limitere 69 206 665. Harimo na WhatsApp irakora. Ku bantu bifuza amakomande bayamenyesheje hakiri kare. Ubu uyu muntu agize commande ari cihuta ashobora gukironka ku munsi umwe ariko canke mu minsi 3 bivanye no kungene twumvikanye n'amafaranga yatanze n'ibikoresho bihari turabizeza yuko tuzobaha ibirato vyiza kandi bikomeye. Ego murakoze cyane. Reka mfate mande ndagushimire kuri experience dusangije ndetse no gushobora kumenyesha abarundi canke se no kwerekana yuko hari ibintu vyiza uri kurakora ngaho biko birateza imbere igihugu. Rero bakunze ube kuri complex canke se wewe mushasha ukoze subscribe kwa kino kiganiro reka ndagushimire cyane nongera kandi ndakwifuriza kubandanya uroranirwa canke se uraba ibiganiro byacu kwera ko ni ibiganiro vyigisha ni ibiganiro vyerekana canke se bihumura ugwaruka bafise ubunebwe bwo gukora no kwiteza imbere biciye ku bwenge bwabo Imana yabahaye. Reka ndabashimire kuri micro sindahindura ni Giannis Social behind the camera canke se ubutuma muronka ama video meza canke se amasana amasaneza ya qualité narahinduka ni Jeden Yantare. Reka dusubire mu biganiro vy'imisi igiye iri imbere ikurikira. Ciao ciao turabakunda cyane.